Okay, yeah. Ladies and gentlemen, how are you everywhere you are? Urumugisha kabisa kuba nongeye kubaronka ari nako nishimira kuronka abantu bashitsi biteka. Ino ni couple iriko irakora amateka mu gisagara ca Bujumbura, umwe yitwa Vency Pro, undi ushaka kumwite Ines, the beautiful one in natural look. Abane bonakiriye bashitsi beza ndabakiriye. Urakoze. Arakoze cyane guca atangura veni ubu turi mwisi vuga ngo ladies first abacarabanza tukabareka bakitondora wa muhungu twe tukavuga ubugira kabiri. Mumeze neza Bora mesh ndabahaye ikaze. Asante sana Ndabakiriye mu ijoro izuba rirenze ariko akazi twacu kuma twakakoze tuma twaca ni n'amasaha 28 kuri 28 Kabisa. mukanda atari babande na hantu urabona handitse uko kuntu ukaja nko kugura umuti saa 2 ugasanga bugaye kera nihenze navuze ngo sebutandeze naimba ni ya filme ya Samina nihenze ngano ka sebutandeze si keza ushobora kuvuga neza agaca simba umutima agano ka sebutandeze iyo sawe ntiwumva ko igoye kuvuga oya sebutandeze nesi misitatu imeze tatu iyo saha nta kindi uyizi ko kirenze nta kindi gusa mucamo twenga mwebwe murakizi mumbwiye oya nta nico tuzi mugabo urumva 24 biroroshe sinzi ko mugomba kubona n'abantu bandika inkuru zokunda kubona ngo bamuhaye ngo amasaha 28 mugabo ntakunze kuvuga ngo amasaha 72 kabisa 48 na na 48 barayatanga mugabo sebutandeze mugabo kubera ko ibisono uko bivuze mu gifaransa menga niho bisona neza mu buryo umuntu yo cyumva gusumba mu kirundi 72 mu kirundi ntibisona neza esha Ines ngene nace yani tugirire neza so mumeze neza ariko kurundi rwanda mwumva gute ubuzima bwo kugendana nka kapo bo ça dépend kapo urumva uvuze kapo biravana couple nyene couple urumva couple ni ikintu d'abord ni ikintu kimwe igiteranije n'ikindi kimwe gishaka kuba kimwe couple ni ikintu kimwe kirimo ibintu bibiri canke ni kimwe wongeye ku kindi kimwe ni kimwe wongeye ku kindi gica kiba couple oya byo bica biba bibiri bica biba bibiri nemwe mwibaza ko navuze couple ya mbere yo kuba turi ngaha turi couple ariko apara yo kuba turi couple abantu hashaka kubitahura ugutandukanye kuko kenshi urumva uvuze couple kenshi uko nta ntamenyereye ubwo nyene acha bumva relationship aho rero niho mutari couple relationship ni muri couple muri uyu mwanya turi ngaha turi couple n'ibyo nkuko bibona ariko abantu ntibiyumvire couple ya relationship shaka mungirire nawe nagira ndabahezagire ergo umukozi w'Imana so nundi no duhezagire ga ntibahezagira couple yonyine oya je mpezagira babiri bashaka gucika umwe muri tayari oya mushaka kuba umwe cyangwa ushaka kuba umwe ariko bibera ahandi hantu nawe abibera ahandi mugabo atari hano ego umusore wacu aramwankeye mwakira urazi inkumi zifuza Vency Pro ko zingana n'amajana none uramufise uramwirikwanyura namuraranye nagira mbesha nabwije ntanaranye nawe niba brother umukobwa wa Pastor Imana yo ndamufise ni nka brother bamukeneye bazonce ko ndabaye kandi ushaka usanga kugero batamubere ser office oya ari single Ujya muhungu ntogo mubona ngo ubwanwa ni buraba bwinshi abo kera tuzovuga ngo sazi yobose ariko nasanze kigoye muri no minsi rero kenshi niyo mpamvu ubona duca tubifatanya na tukigira nkaho menga siho turi kuko nasomye ikintu kivuga ati mu bakobwa w'uyu munsi nabavuga ngo urukundo ngo rurihanganira ngo byinshi urukundo ngo nyago rwihanganira ngo ibintu byinshi ariko ikintu kimwe namaze kubasomamo burya nta mukobwa azogukunda udafise ku mufuko
yego umviriza ikintu gihari ubwo biba biruko yego arakubwira ati jewe ko bimeze kose ego ndabona biragoranye ariko arashika ahantu arengerwa nawe kuko avuga ati none mani nk'ubu dufate yoja ku mugabo abona yuko atazoronka amahera yo kumurihira inzu atazoronka amahera yo kumwambika atazoronka amahera yo nk'ayinese urabona afise n'igisuko kizimvye shirabishye igisuko ciwe atazomugurira amahereni n'amashenete arayambara apara yuko avuga ati hako nica mu ruzi ndagwiti aho akantu havutse ugasayipinge uze kuhagarukako ngo ko tuvyambara turi singo turaza kuhagarara ko mugareka manzi ndakugarukeko tubanze tukugarukeko ivyo uriko uravuga we ntavyo wora nkuno munsi tutabesha mbo ivyo uyu munsi ivyo nobironka sivyo ivyo nobironka me gusa none utinye iki atande nubwo nobironka muri uyu mwanya ntaragera wo bironka bigora ari ibindi bintu nyine umuntu usanga ari izindi parametre umuntu canke vene uri muri bandi bavuga ati je nzorongora mfise inzu yiwanje mfise imodoka nziza mzee byo biragoye nta gahunda kubaka nta gahunda cha bifata igihebo ntaga parizere mu rubirizi gamumu kubeye mu kabura none Venise muho tuterinda umukobwa w'abandi nawe trebye nakubali ani umukobwa yawe n'umunyamakuru mwiza hano ntari niyumvire nk'ubote ni umukobwa w'abandi numva bishitse ico ni ikintu utaba wateguye kuko jewe muri jewe ubupromoma sinogitegura ne gusa hari ibintu bishika par surprise iyo ka ishitse nje namwe ati tutakwanda mama muri wa mwobo kwanda mama ati ninahitana akavoka tugereka n'abandi nuko babayeho ni benshi kandi ine sinzi kurabibona abantu benshi bage bahezagirwa mu buzima ugiye kurabuza gusanga ntibatanguranye banabifise kabisa uzuyaga n'amakapo menshi y'abakire uzumva bafise intahe zivuga yuko batangiye baba mu gashambrete papa w'abana yataha rimwe akarasi yakakabura sindiko ndavuga ngo abasore biyahure barongora ata n'igisuko nyine nkuno mukobwa arazimvye ukuntu mugabo ntimunatinye ngo sinaka mutunge miliyoni ijana hari n'abantu rero ndabaca intege gato bazorinda bava muri uno mubiri ata miliyoni ijana batunze yego kweli kano burya abajene bose uzawumva ngo ni igihe kitaragera nzonzo ako burya hari abantu ata miliyoni ijana erega gusa Venise ndakunze ukuntu yishuye abahungu b'iki gihe benshi bumva yuko bateye inda baca babwira abakobwa tuyikureyo ntibumva yuko bafata riske yuko borera bakabana mu bwo buzima bubi bakarondera gahunda zabo ni ugukura inda kandi ntibashaka kurongora baguma bavuga ngo barakenye nka Venise hama batera inda tuyikureyo mugabo si ide ya mbere iza siyo ahubwo ide ya mbere iza Veni kenshi famiye y'umukobwa ica yumva yuko utegereza gutwara uwo mukobwa dukurireho agashaza ikintu kivuga tese umukobwa uteye inda ni mpaka aba merita kukubera umugore gusa ntangaruka nka nivuguruza ati wewe murinda mukora ibintu kugeza umuteye inda wumva ucona mutwara erega higihe munabikora rimwe akayitwara none nyene mwakoze ivyo bintu wumva umuntu utamwiyumvamo kugira abe n'umugore wawe nico kibazo rero mfise kwabo bahungu atande kuri iryo rimwe kuba yaraje kwicira kanoti basigaye babicisha n'akanoti none ivyo ni ibintu ati nibitangwa ino myaka ivyo ni ibintu bizi oya ndiko ndavuga kuri aba bakobwa kuko guca akanoti wumva ndetse tuje nko kuri rya barabara hariya epfo gatoya bajya babigize umwuga mugabo nabano bandi nabo barabicisha amafaranga nkawe turi mu rukundo turahevinze sex ukunda ca amahera dukundanye dukundanye ntaje guca amahera none kubera ari umuntu w'umugenzi mbavuga ati ati muvuganye avuga ati je urumva umpaye agasome none n'abagenzi nabonye wumvise aha n'isi yononekare n'abagenzi ni service muhana n'ibiki kutsuzanya no kugira we
ariko ngira ntibazi n'imikoshi ibyo bintu birimo biratera umukobwa nawe rero witonde ibintu bivamwo umwana biteye abana mugobwa ibintu byatumye ubaho ugira ubwite imikoshi umwana n'umwigisha uburyo bwose azananye n'ubwiza mu gihe mutamwishe niwe wari uvuze urumva mu gihe ivyo bintu bibaye hakabaho iki hakabaho umwana akabaho umwana mutegeza kumukunda kandi muramukunda muvuga ati umwana n'umugisha we ndazi ubu bigenze uko umwana agakura ukabona kana karatagase kameze fresh aho uja kuri TikTok wenyene ukaza ugafata nk'uku par exemple nka Gina Gina nina zorabe uyu wo muri entertainment none ntubona ubu yuko abinezererewe umwana kuri we nyene urabona yuko amunezererewe simvuze ku mwana mvuze ahubwo gukora sex n'abantu batandukanye niyo nivyo wise imikoshi bishobora kukwegera imikoshi mu buzima bwawe imikoshi none imikoshi we ntaje utahura shareka shari nese ahubwo nawe arakubwiye ati se umuntu mwese ega usanga afise ngo amavuta w'igisuko ugura amasaha uburehe inzu kandi abo bose baramubimura ako nako rero ngo aragira baramubimura abandi n'umuzagita ngo kubomora ngo baramubomore yewe ni Ines adusigaye n'agacaro uyu mukobwa twahitiye kubashera induru umugabo namuvuze yitwa Ines kubatamuzi Ines page ya Facebook ni Ines official arakoresha imbuga akoresha Facebook apare y'ivyo no mu actrice no mu cineaste benshi mwaramubonye muri filime yitwa Urufunguzo muramubona muri filime Byamaho kwa X-Ray Bam ntasanzwe akorera ibikorwa byo gukina filime yego yakuvugiye neza amvugiye neza hari ikindi worenza kuri ico ikirenze ico ino filime nshasha igira isohoka kubera ko nyene nanje namumenye kwa X-Ray ino filime nshasha igira isohoka yitwa gute ni House Boy uzoyibonekamwo oya kubera iki hari impamvu mbe hajya wakorayo nk'umuntu ari mu mugu canke vyari biraka nakorayo nk'umuntu ari mu mugu nati ko tuvuga muri kahise waravuye nkujya n'ubu ndiyo n'ubu niyo none ko wari wemeye ko mvuga ngo wakora igomba wahozeyo byari byo muri kahise ubu ntakiriyo impamvu ndavyemeye yuko kubera amaze imisi ntagaragara kuri kamera ariko ndiyo aho hari impamvu yihari ituma uteko urabonekana ku makamera ya X-Ray oya nta mpamvu ibindi ibihari navyo si byo kuvugira kuri kamera akomeruka kumubona mu mwaka uheze kwa gatandatu ameruka kubona muri filime ibaza amezi abaye yaba bacuje mu wundi mwaka twije mu wundi mwaka mu mwaka uheze ni ukuvuga umwaka uburamwo iminsi Nukiriyo oya abantu bagenda babimenye ntugikorana na X-Ray usanzwe uri muri team akamara umwaka wica abandi ibikorwa uko bisohoka atabikorwa biraboneka ariko ibikorwa uyu munsi uko biraboneka ugacu umara umwaka nico nagenda kubwira inyuma muri ibyo biringo byose ko tuvuga haro filime zagumye zisohoka haro na project zindi mengo ari warakinyemo zo zabandanije ariko ni kwasira kukubona wapfuye iki na X-Ray gaye yo nta na kimwe twapfuye vraiment ntimunteranye na X-Ray cyane tumuzi anje ko X-Ray naye ndamuzi nk'umwana mwiza X-Ray ni umwana mwiza na bya bintu ngo by'intuzi kine kibimwe baswe kwagiriza Remy buje X-Ray ngo ntaraba nabyo ubwo ntiyatugoreye umwana oya ven ntiyatugoreye umwana ntimumwambike jene umuvugira ntimumwambike ibara ryambike kibego ntimuri mwambike navyonse so pe nk'umupromota uno mukobwa uriko uramuha amahirwe angana gute muri kino gisata mbo uyu mukobwa nk'amahirwe nomuha ikintu kimwe co abantu bako baradukurikirana cyangwa se abandi bantu basanzwe bakora amafilms bamaze kugira amaproje menshi twagiye tumubona mu bikorwa bitandukanye twaramubonye muri Vyamaho turamubona mu Rufunguzo
muri kwa X-ray bam kandi X-ray bam murazi yuko ari mu bantu ngaha kabisa muri côté technique badufise canke bafise runo rubuga arinze atora umuntu akamuselection akavuga ati uyu muntu azoza kunkinira azoza muri filme yanjye hari ikintu yagize yari yamubonyemo hariho uruhande yamubonyemo arabona ati uyu muntu ndamuzanye muri timu yanjye hari gukora kandi bikagenda neza rero ikintu muomenya cyo nukuri Imana arayifise birababaje cyane kubona agira kwiza umwaka yicaye atari karakora kandi ibikorwa biguma bisohora ikintu gihari nuko abantu bazi kuraba canka ko barakora ibikorwa iyi mpano batoyipfisha ubusa yego n'indi migwi n'indi migwi kamuhamagara muri rusangi kuko amfite natanze akarona avuga ati X-ray bam ari mu bantu baba technicien ngaha twemera apare y'ivyo arakina sivyo na kote ku directing ndazi yagize yo yibamo neza rero kugira muhamagare nuko yamubonyemo hariyo impano yamubonye akaza kumukoresha ibikorwa rero kuba aheze igihe atakarabonekana arafise indi mpamvu yiwe ariko ndazi uyu arifuza gukora abantu rero bariko arakora ibikorwa kabisa uyu mukobwa mu murabe amurabe geza ndahari ku bwanyu ibikorwa ibintu bikomeze ine na conditions na conditions zihari kuko erega abantu bankakurunda abantu bakagira ubwo bati mwobo management ari mishobora kumunyima wo gukenera nejo yoca kuronka byoroshe ndahari cyane ndahari nabindi bintu urumva ngo murariho uko ariko nawe ndakugarukako nubwo uvuze yuko uhari umenga umuntu wese n'umuntu bunye naje ashatse gukora nanuze yababandi hari kabura ahantu haje gatabuga tujengene neza aza kunyinira umenga ubanye ucuvuga ati twagiye oya kuko uje gukinira umuntu muravugana dabo murabanza mukaganira erega nawe muvugana erega nabo nyene muravugana ntibaza ngo baterure kaburankwa nihe sinahatahuye nyene jo nahumvise kwavutse kaburankwa nkuko bavuga camazi bavuga cenda duru baduga ikabarore aho zirakinwe reko kivugira tenga muri kunje abose barazikina mugabo wese bazikina ku rugero Ines yipfuza nico kusa kwa rwasha urugero nipfuza kuguta nk'ubu wewe urashobora reka ndakungurira nko kubaririmba ibintu biza kumvikana urashobora kuba ufise ihangiro ryo kugera kuri level runaka hamwe ukaba waratangiye kuririmba nk'uno munsi mugu ukabona nk'uno munsi ati ese gukorana na Roriro n'akarorero ntanze hari ico vyonterera no munsi muri kariyere yanje ukavuga toya ahubwo mbona menga kora bono kuri no munsi no korana na Sapi urumva na abantu kwari kwashatse rero utahora nabitahuye wabitahuye oya si bose twokorana na byose bose dukorana kubera hari igihe usanga burya no kwiyandarika atari byiza kwiyandarika urabitahura kutambagira mu migwi kwiyandarika amasekumbi bireke kumutambagira mu migwi navyo kuko kwiyandarika no gutamba kwiyandarika so utegekanye iki muri no season ubona yuko umwaka urembye n'ibyo Venice yari karakora ariko kandi abantu bakwitege kukiye gicapo mu byo utegekanye muri kazoza ndiko ntegekanya gukora cyane ndabwira abakunzi banje abakunzi ba filme ndundi mu ndindire vuba ndazi ndiko ndabitegura ndaje gukora ndahari ngira ngaruke sinagiye pe ndahari nkore ku bwanyu muryoherwe kandi muzonkurikirane kizazi sana vende burya ngo muvyeyi asa n'uwundi wumaze kugira ikiganza ciza mu majambo abiri ugira ikintu wacuye kuri uno mukobwa dushe dusezerana imiryango itangiye kuduhamagara muhunga ijoro rirakoze ikintu no kwatura kuri uyu mwigeme haleluya Chakira receive hano uyu mukobwa afise kwizera guke gerageza ugire n'agatoya gusa n'akarobo kantuze ka Snap Venice akwature ko amajambo ikintu kimwe co namubonyemo yakurikiranye akaronka inyigisho zikwiye yoba umukinyi mwiza sibyo
rero kuba bimeze uko nawe ntiyishiremwo ubunyantege nke canke se yicare ngo arinde abazomurondera egire vira arashobora kuza akakurondera ariko nawe shiramo effort uvuga ati ibi bintu jewe kuko nk'ubu birababaje vraiment umwaka wose ugira uhere utari kurakora abantu wagasurinye kabisa kankoze ko kuko warinze winjira mu kintu je ndazi yuko abijemo atari 6 canke kwiryohere girevre no kuronera amafaranga birimo ariko no kugaragaza impano ya canke ku present icuri navyo birimo rero shamwe effort nawe ibintu bigende neza ikindi naco abakora amafilm ndazi baratwumva baradukurikirana hari ibikorwa byabanje bihari ava mugende mu birabe banabe acting izo no mukobwa muri acting ziwe epwe mugaruke mugirente mu murondere mu muhe ibikorwa akore wow kabisa kizaza sana ine hari akajambo wosigira abantu burya n'abafanura bafise wa mukobwa ariko kandi hari abantu bakoreka hino iganiro babipfuza gusponsoriza abantu bifuza ingabire akanya ni gwawe ugira ikintu basigiye ikintu nababwira nuko ndabakunda sindabazi ariko mwe muranzi munshigikire munkurikirane muzonsponsorize aho bishoboka kuturaba ego nivyo ariko muduterereye no ku kanoti navyo nyene biba vyiza kurusha exactly ego mugira ibihe vyiza rero turabakunda wari umugisha kubana nawe Ines ndagushimire kuba waje bwana Venice Saluti Soja kuba tuzaniye uno mushitsi mubandanye mugira ibihe vyiza ariko nabakiriye mwese umwe n'inkumi undi n'umusore nataba namwebwe babiri muhuye tuzongere duhure bwasi itegeko yo mwumva mwomara n'indi 200 reka ariko nk'uduhuye jizo ntoki zaragiye ku yindi meta Venice dora meme zabare ibintu byasha cyane iyo mubyumvise mwavuze ngo amen nine cyane amen turakiriye ibintu ko bigenda itangiriro n'iherezo bibona nta kibera ubuza kuza tukicara ngacu uri kumwe ni ari impamvu